Wazalendo ego bari kumwe na FDNB barashe drone yari ivuye mu gihugu cy'u Rwanda hano hejuru gato ya Kamanyora aho bita muri Rwigara niho bayirasiye kabisa kandi ubiraba neza ntabwo ari drone y'ubutasi ni drone nini cyane iboneka yuko yikorera uruntu rurerure. Bifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba ufise passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293 kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisasi. Turabaramukije cyane abakunzi ba BM4, abakunzi ba Kodi Empire, abakunzi b'ibiganiro byacu mwebe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cuno mugoroba. Nkuko bisanzwe nkuko mubibona ntabundi umwe muri studio imbere zanyu murabona umusisanguzi tugiye kubana muri kino kiganiro cyane kubabwira ibidasanzwe vyiriwe birakoreka kuri uno munsi. Kuri uno munsi tuzaza kuganira kubijanye n'ama operation canke imirongo y'urugamba ko yagenze ndetse nuko yari yifashe ndetse no munsi twagiye turabona Wazalendo ikora ibidasanzwe. Novuga yuko no munsi yakoze ibintu no kwita miracle, ibintu no kwita ibitangaro. Wazalendo no munsi yabikoze, turaje tubabwire muri kino kiganiro kandi si gitangaro kimwe. Uno munsi Wazalendo yashoboye guhagutsa makungu mu ma operation agira kuri abiri gusa yakoze kuri uno munsi. Nabyo turaje tubabwira muri rusange kandi turaza kubabwira byinshi byo ngahawe iwacu mu Burundi nkuko twabiteguye. Ariko imbere ya byose mu muco w'ikirundi turabanza kuramutsanya. Abanyarwanda no bavuga gusuhuzanya. Muzalendo musesanguzi ndagusuhuje cyane. Ya amahoro cyane Kodi, genda kabisa ndashima Imana uranakomeze neza. Meze neza kabisa. Abakunzi ba BF twirwanye mu biganiro ndanagarutse kandi reka ndabaramutse ariko ndabamenyesha ko niriwe neza ndabahanikaze muri kino kiganiro nacu kandi bamye ko turi kibiriraho baduza ama like abe menshi kabisa. Twivugire gato kwa ngahi wacu mu wunda kandi gato cyane duce tubandanye. Twarabonye umaze imisi ukora kora ibiganiro uvuga ku bijanye n'ibiteramo byabaye bya Chris Ndikumana ni ikintu ciza cya represence Burundi. Sinzi yuko wakibonye cyane gose. Tukaba kandi twarongise amajambo agiye atandukanye ariko babandi bahora bavuga ibibi ku Burundi gusa ndavuga ba Pacifique nawe turumako gato ntigeze ashigikira canke avuga ivyo abandi bari ko arita bibi mu vyabaye mu giteramo. Impamvu yo bari yihe uyu twitinya nka Burundi sevire se kumwita niyo atashoboye kuvuga kujanye n'abantu basize ubuzima kuri ETS Kamenge mu gikorane novuga mpuzamahanga cyahuje abantu bava mu mpingi gitandukanye. Merci beaucoup Kodi kwa kino kibazo. Ubundi Pacifique ni nahaze n'umunyapolitike nubwo avuga ko ari mwishira hamwe bidaharanira inyungu za politike. Rero kuba tagize ico avuga ku bwa kiriya gikorane soit ushaka gusanga ari mu pro Chris Ndikumana kuko urabona abari bashigikiye Chris Ndikumana nabo mu migambwe itandukanye nukuko abadahuje ibyimviro bya politike abenshi barahurira kwa Chris Ndikumana muri Kanguka cyane gose. Sinzi ko nawe wakabona ndakabona kandi nanabibi byaranabonekanye deja. Voilà bo usibye ko hari amakuru birongeye gukunda siko wabandana rero komuganye rero usibye ko hari amakuru twaronse yavuga ko mu batabo munyanka Burundi hariho abari bateguye guturikizamo ibisasu hajya kugira ngo baze kubyagiriza yuko ariyo yabikoze na cyane ngo bakavuga ko ngo argument bavuga ko ngo leta yabaturikije ibisasu ngo byatunganijwe na Chris Ndikumana.
bose ibi byaravuzwe bo usibye ko bamwe n'abandi batabihaye agaciro mugabo umuntu yitaye cyane kuko umutekano warurinzwe kuko umutekano warucunzwe cyane hajya ahantu arashobora kuba yo byemera akanabyemeza kuko nimba warayibonye neza wundi azi kuba muri rya micungararo ha security yarirenze yariteye umva umanzi perereza ryose ryo mu ryari ribereye cyane kabisa FDNB PNB abambaye umwambaro n'abatambaye umwambaro bose bari bahari no bari rero umva rero kuba atashoboye kugica bivuga ko mu by'ukuri no wanje kubesha ngo ni impamvu iyi canke iriya mugabo tugiye kwibwira nshobora kwishira ku ruhande yuko bari mu pro Kumana ashobora kuba yemera kanguka akemeranya n'abandi bitangaza babona biciye muri kanguka birashoboka cyane naka ukavuga uti ubwo yoba yabonye kugira gukomanta kuri bijya bintu akabona yo kumenga kuba ari gucafuza profile yiwe asanzwe afise agahitamo kuzuza amatemukano akaguma yihoreye ariko yarari ntakamujabuka niko tumumenyereye aka karamujabutse katefatuko no kubona umusesanguzi tugikuru no Murundi nyene Pacifique ni nahazwe hari amakuru ava iyasanzwe bivuga neza yuko abana bibe batagiteka ngo bishi kabisa bamuhanura ijyo nta kugira ngo avavanure ijyangeso canke avavanure ivyo ari karakora ivyo babona akora kuri zino mbuga kumbure kuko barashobora kuba barabineguye aya makuru umaze kuyumva amakuru je narayumvise kodi ava mu mujyangi wiwe narayumvise yuko inkumi ziwe ngo ntizikironka imisore izibenguka kuyahora urumva ubugize yaramuvugishije kumva n'umukobwa wa Pacifique ni nazo urumva amubesha kazogaruka mugabo ntagaruka yego kandi ibi niko byamye bimeze kuva na kera nari barabaza iyo umukobwa aturuka exactement mu bisanzwe mu muco w'ikirundi cyane singe twakoze tubibona kera iyo umukobwa bavuga ko iwabo baroga yabengukwa n'abasore batamuzi bakure sivyo babandi bataza amateka yabiwabo rero biratahuritse no kubona abakobwa ba Pacifique ni nahazwe bidogera se bamuhanura ko yovavanura nivyo ariko arakora kubera ko bibabuza isoko kandi biratahuritse enda bikwereke baba abahungu b'indobanure zabo muri babandi novuga bashigikiranye n'ivyo Pacifique ni nahazwe avuga canke akora burya ubiravye neza bamushigikiye navuga gute mu kumunwa ku mutima nta birimo niba abandi bavuga bati reka nimba habaye akanama tukajemwo batubone nimba hari ibikorwa runaka byasabye amafaranga tuyatange nta kibazo nibitacamwo nta ngorane ntabwo tuko turigaragaza nibyacamwo naho azoba ari avantage nini cyane kuri twibwe rero baje bavuga bati umukobwa wa kanaka twomwubahuka ntigikunda wa Pacifique ntibikunda babenguka abandi mugabo abakanaka ntibaberekwa urumva kubera iki kubera bavuga ko se wiwe ari cihebe ariko gasha umuntu atubaha abakuru b'ibihugu azokubaha umukwe wiwe sinibaza urumva ibyo nivyo bituma abahungu banabwirana atari ahantu ujya mukobwa nubwo basesuki wabo wapi niwe yahure se wiwe ntashobotse nibitira kagozi rekana niyo nzira nibi rero abakobwa biwe amakuru avuga ko bamaze imisi bamwicarika akamubwira ati muvyeyi wacu ntuzotwirongorera ivyo ni rero wowe uriko urakora byatubujije isoko kubera ko warigize umuntu uri ntakamujabuka kandi ukabikora mu buryo bwo kunegura gusa utigera ugira ibyo ushima ati ibi bintu rero byatumye baducira umukenke raba ubihebe utabihebye rero
tudurana natwe ukundi kuntu tuzokwigenza kuko ntabwo tuzokwemera gusazira iwacu atari uko turi babi nivyo baratuvyaye mugabo rero raba uhindure ako kantu narakumvise kabisa nuko ahubwo nawe sanze urondera namuritse urasatira kabisa kumbure narabe nyene burya yashaje narabe ariko abana baje kubaka sivyo barusanguzi uko nabivuze mfise amakuru menshi ku mirongo y'urugamba ngo batuyagire muri kino kiganiro ndetse abatari bake muri mazimisi muri ko murabona amadrone y'u Rwanda amadrone ya M23 akora ivyo ashaka muri iriya misozi igitandukanye umunsi ho b'igihugu ca Kongo ariko ubu tuvugana magingo aya tuvugana kavuze abanyarwanda kanya nyene hari amakuru ariko aravuga neza yuko Wazalendo yatangiye guhananura ya madrone ava mu gihugu cy'u Rwanda ukavuge neza ni bande bayikoroye Wazalendo ntabwo ariko warisyo ntabwo ariko warisyo FARDC hari amakuru ariko aravuga neza yuko Wazalendo yatangiye guhananura ya madrone ava mu gihugu cy'u Rwanda iyi nkuru sinzi ko wayibonye mugabo kabuta atacu yiziko ntiduhenda abantu tubandanya no kubindi tugomba kuyagako ariko nyamufite icyo yivuga ko umwanya ni gwawe iyi nkuru ya Wazalendo nkunze kumva bavuga ngo si byiza kwandikisha amate kandi amakaramu ahari sivyo ndagomba umfashe gato ncishemwo ubutumwa bw'Abazalendo bageneye ubutumwa babugeneye wowe rindira gato ncishemwo ubutumwa bw'Abazalendo habo ndabonye mugabo sindabumva ndi mu kiganiro yihangane ndazi ko turi kumwe ikiganiro ndaza kubwumva badaye reka turabe buno butumwa Abazalendo basohoye bushingiye kubwiyi drone barashe sivyo ngumve neza fise ubutumwa hapa tunakuwa sehemu bumvisha abantu Mgala sisi force Wazalendo ambaye tunakuwa na mtu simaji na nyembo pamoja na kikosi yote tunaangusha drone ya M23 enemy hapa tuko tunaangalia Kamanyola tunaangalia Rupango kwa kweli tuko katika kazi ndio maana adui hana nguvu na hawezi kuwa na vya kusema wenyewe tuko kabisa sisi hatuogopi adui wala hatuna woga na yeye tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo na kwenye adui yuko ajue kama drone yoyote itakuya haitakuwa na force tena tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao kwa kweli tunafanya kazi hapa Warundi kumbe Wigala na hatuna woga na tutachoka na tutajengua na najua kuna wengi wamekwisha kimbia lakini sisi tunasema tutabakia udongo wetu wala hatuogope mtu yote kwa kweli adui atajinue hatumuogope hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee Kadandari Makanaki please kuna kwa watoto wa Chemo gabo arosha sikumbisha ko no utuma visho ndabuziko hama ndabusimura je wicombonye mbere ko twinjira muri ibi byo kwagiye drone hari combonye muri amasanamu abantu batabumvise amajwi taza kwibama group WhatsApp ya misanamu y'Abazalendo bafite n'uruhande runini igice ca drone bagifashe kabisa mu ntoki chemo gaje mbonye bari bafite akarashiniko vira irakorinde bo mu butumwa yavuze umusavuze gute turi kumwe igiswahili n'ikiduga cyane yavuze ko bari kumwe n'abagenzi babo b'abarundi kandi urumva nimba bayirasishije Kalashnikove icingenzi nuko yakoroje yari kiragira hasi kandi yavuze ko numvise amajambo yavuze yifitiye confidence irinzi aho yavuze ko atayindi drone izongera guca muri kajya gace cyane mu bisanzwe Wazalendo bari kumwe na FDNB barashe drone yari ivuye mu gihugu cy'u Rwanda hano hejuru gato ya Kamanyola aho bita muri Rwigara niho bayirasiye kabisa kandi ubiraba neza ntabwo ari drone y'ubutasi ni drone nini cyane iboneka yuko yikorera uruntu rurerure nini cyane kabisa Wazalendo drone ntabwo yayirashe bari kuri front usibye ko gusa ko bari bafise amakuru yuko baza kugabwa ko ibitero aya makuru Wazalendo yari yafise hama rero
baripanga neza nk'abantu biteguriye ibitero wumve ko bipanze mu mpande zose biteguriye hejuru no hasi drone rero yaje barayikorora sinzi nimba abasirikare bari biteguye kuza baciye hasi babonye ko drone yakorotse baca bavuga bati bagabo rugendo rurasi abantu bakoroye indege twe baca baduhamba ateka dusibye urugendo sinzi nimba basibije atake bari bateguye uyu munsi kwa drone yabo yakorotse mugabo c'était prévu ko haza kuba ibitero hano wazero ndarisanzwe ifise amakuru yuko urumva FARDC za kwagaba nako RDF za kwagaba ko bitero muri makindege bayikubisambiscade none umvuze ko yari mu rugendo exactement bashiki kandi ahigiye bayikoreye kabisa wera nawe iciye umuti rigari mu rugendo ntiyari bashiki bayitegerera mu nzira kabisa yo ni ambush kabisa yes ndizera rero yuko bariko barakikiranya buno butumwa bwaza ndo bakoroye indege mu Rwanda buno butumwa bwashikire kumbure abatazi yuko bariko barahomba nubwo ariyo babikura ari investissement makuru ka drone muri Kongo w'Inyarwanda ni investissement bajya ntaco babahombye mu nuko investissa ni kura kuziko yakubegiye ku bwawe yes kuko ni ubutunzi biyo bakongomani bakagaruka mu kuba bamarisha birabaje cyane nuko bimeze asante sana bana musasanguzi tubandanye kigano cacu ariko tubasabe muduze amalike ni rimwe gusa like uburangije urukumwe murarubona ndibaza nabonye muri commentaire umuntu yavuze ngo mukunda kutubwira ngo gutugire like ati sinzi ingene babikora raba kuri telefone yawe ahantu hari urukumuru mezuko yes n'urumezuko nukuvuga ufyonze ku rumezuko bisigaye gutabikunze wagaye ivyo tiko turakora kandi ari byo koko bikora ariko nimba wabikunze uraba urukumuru uhagazuko hama ubonyezeko ucushira cyondeko hawuze ugaragaje yuko wakunze ikiganiro exactement nuko sansa na bana musasanguzi hari amakuru ariko aravugwa kuri Kavumu aha ni muri Sud Kivu Kavumu tumaze iminsi ko turababwira ivyaho ariko hari amakuru na hari karavugwa kandi adasanzwe uboneka neza yuko aya makuru nkaramuka sanza ari amakuru ya nyayo hashobora kuba impinduka zidasanzwe ngaha ku kibuga c'indege ca Kavumu ariko bwana musasanguzi imbere yuko twinjira ngaha muri Kavumu hari yandi makuru maze kubanegeranya avuga yuko hari abasikare batari bake n'umunsi bapfiriye kuri front line abasikane ndetse byabonekanye bivanye n'amakarta bagiye babasangana bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye bavuze nk'igihugu ca Somalia Eritrea ibindi bihugu byinshi Ethiopia n'ibindi bihugu babonekanye ko bapfiriye ku mirongo y'urugamba kuri uno munsi mu gihe abantu benshi batiyumvisha cyangwa batibaza neza yuko hariho izindi nguvu zimwe duhora tubabwira yuko ziriko zirakora muri zino ntambara zo muri Kongo turashaka tugire ku muriri nyamba koko ibi vyabaye utubwire cyambere aba bantu exactly aho babarasiye umaze kutubwira aho babarasiye neza na neza utubwire igitigiri cy'abarashwe ndavuga imibiri yavuye mu mwuka yabonekanye hama duce tubandanye n'ikiganiro cacu tugomba kubakora ikiganiro kigufi cyane niyo mpamvu tugomba kubacereza tugira ku mujyi w'Igisagara urakoze cyane Cody the Black mon frère birababaje cyane birateye n'agahinda ndavuga kuri bana basirikare b'Abasomalia bariko baragwa muri Kongo numvise bambaza bati none umusomalia yabaye umunyarwanda ryari icanke Kagame na bene gihugu bo muri Somalia yahaye ubwene gihugu hama binjiza muri RDF abahereza inkoba zikubona muri Kongo nabibonye matangaza makuru menshi bavuga ko hari Abasomalia baguye hano mu burasirazuba bwa Kongo mugabo nanibarije kubari kuri front hariya muri Nord Kivu muri Masisi mbafatiwe muri Nord barampa amakuru neza barambwira bati Abasomalia 13 abo kabisa beretse ijuru umukondo bapfuye abo bahambije basekuru abandi 6 nabo bafashwe mpiri abo n'Abasomalia Eritrea ni 2 bapfuye Ethiopia numwe yapfuye rero ngomba ko tuganira ibyo nibitigiri by'abahasize ubuzima imibiri yabo yagaragaye yagumye mu maboko
y'abazarenda ababonekanye sivyo aha ndashaka ko tuhavuga ko cyane mu by'ukuri naravuze nti iyo M23 ivyitwaramo neza ego cokaba yari igisirikare ca Afrika pe M23 ufatiye kuki kucita igisirikare ca Afrika uzimpamvu kandi muri Afrika dufite ibisirikare vyinshi no ndabwo igitwa igisirikare ca Afrika ego muri M23 harimo RDF turabizi harimo UPDF voilà harimo abasirikare b'abanyakenya harimo abasudani ego harimo abasomalia harimo abanyeritrea harimo abanyetiyopiya harimo abarundi bitabavuga harimo abarundi n'abatanzania sivyo ego aha rero nta wamenya yuko batangiye no kurondera abamercenaires muri biriya bindi bihugu byo muri Afrika ndacisi igisirikare ca Afrika urumva nuba nihenze kiroberi ca Afrika akari igisirikare urumva rero ndashaka abantu basobanukirwe kino kintu ego kodi abantu bari kubatinya kubivuga mugabo hazogera igihe bazokwipfuza kubivuga ego badafise inguvu n'ubushobozi bwo kubivuga tuvugana ukuri aba bantu bivugwa ko baguye hano muri Nord Kivu bavuye mu bihugu byinshi ubirabisha amaso ntabwo ubona ko bafitanye isano na Kagame ubundi turiko tuvuga ko bahuje ivyumviro muri make turiko tuvuga ko akagwi ka FPR Inkotanyi kariko gashaka kugira iyi ntambara iyamoko kavuga ko kariko kagwanira ubwoko bw'abantu kanaka niko kavuga kandi mu by'ukuri ahantu tuhakubite ku musumari hari igihugu murabona gitwagwa n'umubantu kiza guha umusada Kagame muri izi ntambara nta na kimwe aha tuhavuga n'ukuri ntaco nta gihugu na kimwe gitwagwa n'umubantu kiriko kiraza guha umusada Kagame muri izi ntambara biva kuki ibi nivyo nshaka ko tuganira sivyo ko di mu bisanzwe hariho inyigisho kera ego abana bahabwa zitwa ngo ni inyigisho zo kuziko imvanziko sepa izo imbere y'iziko abibuka Rotel Madeko bazi kubidufasha sivyo baze muri commentaire batubwiye inyigisho umwana yaheregwa imbere y'iziko imbere y'ikuziko urumva uwumve ngo barigishijwe neza yuko ari aba ni inkewa ari bake kandi izi nyigisho mu by'ukuri zarabakurikiranye mu bihugu bakomokamwo byose ariko tugiye kuraba muri Somalia abatutsi n'inkewa tuvugana ukuri ni benshi nibo gusa tugiye kuraba muri Ethiopia abatutsi n'inkewa ni benshi tugiye kuraba muri Eritrea abatutsi n'inkewa no mugabo byagumye mu mitwe yuko ari inkewa baca bafata rero kubera ko basanzwe banafise na gahunda yo gushira empire hima bakeneye ko Afrika yose irongorwa n'ubwoko bwabo n'abasa nabo rero iyo basavye umusada muri biriya bihugu birongowe nabo byihuta gutanga umusada biriya bihugu byihuta gutanga umusada ariko ahandi waza kino kibazo ego abasomaliya ubwo baribuka ko FDNB iri mu gihugu iwabo imaze imyaka irenga 10 ariyo yabatabaye ikabakura ko aba El-Shabab ibi barabitahura koko sindavyibuka barabizi muzigitema mako babizi navyo bibuka barabyibuka kandi baranabizi mugabo barabyirengagiza kubera umugambi mubisha bafitiye Afrika yose bavuga bati ivyo bakoreye iwacu wosanga muri kungatavyo boshobora reka dutanga abana bacu turabe ko boza kubohoza turonke ikindi gihugu kitwitirirwa ego aha rero ugiye kuraba ku rundi ruhande ego kare naho tundaba ikiganiro ca Major Robert cyarimo amajambo akomeye cyane ujya mu yatorotse RDF kandi kinateye n'ubwo bape ngomba ndayavuge ko gato ego ubu se bobo
baribaza ko Tshisekedi hejuru y'u Burundi hari ibindi bihugu bishobora kumuha umusada kandi bikamuha umusada kugira ngo yivunire umwansi iwiwe ndetse anamusange mu birindiro bikuru. Ibi barabizi, sinibaza barabizirikana. So aba bantu bari ku mugambi kandi mu by'ukuri uri kuraraba umugambi bariko ntibarota bawuvako. Uri kuraraba umugambi bariko ntibarota barikura. Bari kuri ya principe batume bahahonera bose mugabo harokoke umwe azobandora abandi. Mu mitwe wabo baracari muri bya bindi yuko umuhutu agomba kuba ari igikoropesho cyabo, umucakara agomba kuba ari igikoresho cyabo, agomba kuba ari umuja wabo. Ibi nivyo bari kubiyumvira, nivyo byiyumviro bagifise mu mitwe yabo. Ntibabona yuko isi yahindutse, ubu hajya ubukotsi niko bimeze. Ako niko batazi, baracari muri ka kandi ngo kubera ndi muri babandi bivugwa ko bavukanye imbuto, nkore sinkore nzobaho, barabahenze. Ni mutahure yuko n'ababandi mwiriza bakiruka gutabara baramaze kumenya imikino imwe n'iyindi. N'abariya babaha inguvu babafasha gupanga kano karere, donc babapanga ingene mugomba kubikora bintu bikora byihuse, ntibakenera guhinyuka ko bari nyuma yanyu. Niyo mpamvu mukoma induru bakabatera umugongo. Niyo mpamvu ubu murasinka uraho yambwiye ngo ubundi ngiyo ngurashinka ngo ushatse gusobanura ko ubonye umututsi wo mwica. None bo wazitunze gusa ntiwabimbwiye, nabyumvise ahantu. Rero niyo mpamvu wabona muri za Minembwe na hehe barasinka ugira berekane yuko bagacabasha ngo drone yazirashe batera kagongwe babandi baze gutabara, baramenye ko rimwe bwo mu vyikorera. Ubu rero franchement parlant muri Congo hari ko habera démonstration de force zabibwira ko ari abatutsi n'abandi bibwira ko bariko baharanira amahoro. Ni démonstration de force kiraba muri Congo. Nibyo tuko turabona. Nukuvuga Kagame nabo yashoboye kuroga mu mutwe abo yakonvense akabahenda kanabumvisha yuko ari abatutsi. Bariko bademontra force bafise, bariko bagaragaza ishaka ryo kuyobora Afrika, hama umuntu wese wo mu bwoko bw'ababantu bamugire umuja, umu esclave. Hari umutama twaganiriye ejo dimanche, yarambwiye ikintu gihambaye cyane. Kodi iyo bavuga ngo ingabo zitamenyekana, aka kantu ni bake bazi zino ngabo mwana wa mama. Nanje nazonzi nazuzi. Umugabo yaranyuguriye amaso aranyika ze ngabo zitamenyekana. Yarazinyiretse. Mugabo ndakubwiza ukuri, buriya FPR Inkotanyi n'abambari bayo bohumuka bakaburiza ingabo zitamenyekana, kuri kwa Mungu boca bahagarika ibyo bari muri Kongo. Boca bahagarika ibyo bari muri Kongo. So hari umuntu muri commentaire yanditse ngo duhinyanyura amasanamu, sinzi yuko bose ari kubabibona. Ahubwo natwe ko cyama connection. Ni kibazo ci connection ngindi mugandi baza ndiza ko biza kuvamo bigende neza. Ya biraza kugenda neza atakibazo, ndibaza nakanya gato bigiye uca Muhammad tubandanye. Ariko muduze like. Muduze like kabisa, muduze like hama tubandanye, tubabwira n'ibindi twabateguriye nkuko natangwa bivuga. Hari amakuru karavugwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Aeroport ya Kavumu haravugwa ibikorwa vyahabereye ndetse bikomeye cyane bitanasanzwe. Bwana Musesanguzi, hari amakuru y'ibyo Wazalendo yakoreye, yagikoramwe amakosa, mwimaze gukora yayo makosa irirukira vayo. Amakuru sinzi ko yayumvise. Mfise amakuru menshi byabire Kavumu kodi. Ni na menshi cyane. Wazalendo yakoze ibintu novuga bihambaye. Uyu mugoroba ma 18h15 Wazalendo bitoye nk'abasirikare, nk'abene gihugu bahagurutse kugwanira igihugu cyabo.
barinjira mu kibuga c'indege ca Kavumu sinzi nimba bashize uruhumyi binjiye bagwana oya je numvise ngo yakutumbaraguruka sinzi nimba bashize uruhumyi ku basirikare ba Kagame bari bahari sinzi nimba babagombetse ntabyo nzi Wazalendo irashika ikintu bakoze n'igiki binjiye ahari ububiko bw'ibigwanisho batoye ibyo bashobora gutwara ibindi baca babihumurira birasha biratokombera stoke yose mbabare gato twumve mu butumwa babumpaye bunyene stoke yose itangazo waje musekodi itangazo zindari kurikirana nshaka ubyumvisha abantu badukurikirana iri ryanyuma ni itangazo Wazalendo yasohoye baryumve amani bandamirize byo muri Kavumu okay hakuna mtu mwenye anapewa ruhusa kukifuna mabotike magari msitembee hata na watu wasipite barabarani mpaka Karsaba. Hiyo tangazo imetoka kwa wakuu viongozi wa ngazi za juu. Wazalendo yatanze itangazo yuko ata muntu yemerewe no guca mu ibarabara gushika saa 7 z'ijoro ku munsi w'ejo sivyo akenshi yo itanze amatangazo ngira ngo urazi ivyo baba bagamije nabo basigaye batanga ndabona Karasini Kamyasiro ariko arampamagara sinzi ko namwitira ngo tumwe umwanya tuganire sinzi nta kibazo ndibaza kuko twomubaza neza aya makuru yaba Basomaliya arayazi cyane ni mu karere kiwe ni hasanzwe ati Karasini Kamyasiro ni wiwe muhamagara Karasini Kamyasiro ndi mu kiganiro ikibiriraho na Codido Black ramutse abakunzi ba BF makozi wa BF please na BF na Codido Black ndabashuje mwese mwiriwe impore hiyo muri Nord Kivu muri Nord Kivu twiriwe impore twiriwe amata ubuki kavanga munisukari Karasini Kamyasiro hari nkuru dufite hano muri studio ndetse y'ibintu byabereye mu karere usanzwe urimo ndetse uriko urakorera ibikorwa byawe vya misi yose bivugwa neza yuko hariho aba étranger canke sino bita mercenaires Karasini Kamyasiro atumva kubumva bivugwa neza yuko hari abasirikare b'Abasomaliya ba Eritrea n'abandi bavuye mu bindi bihugu ngo biciwe ku mirongo y'urugamba nkuko ngo ibiziga ngo vyagiye birabonekana ayo makuru nayo kuri cyangwa umusesanguzi yaduhenze ago makuru nago kuri niho nibereye je Karasini Kamyasiro niho nibereye tugamugo nibiziga n'abazima turabafite n'abazima murabafite harimo Abasomaliya baguye Kismayo Baidowa na Hargeisa subiramo aho kantu Kismayo Baidowa Hargeisa byose ni ibice byo muri Somalia mwe muzi kumenya mwatambagiye amahanga n'amahanga mubaza abantu none ndabinde mu mutwe gwacu none ivyo bice mwabimenye gute yuko ari byo baturukamo cyabe bavamo none twabashije twabashije mwe muvaye bo irundi bo bagamba igisomali Somali n'Icyongereza gike ariko hari mu bamwe tubana b'Abanyarwanda bagiye muri Somalia babaye abatandi boyi bo nibo bagerageza kubabaza n'indari duke bo nibo batubwiye aho hantu uwo baturuka Hargeisa Kismayo Baidowa numva ni bamwe bo muri Al-Shabaab ariko bagambye ko ari mu majyepfo ya Somalia hafi y'inyanja Kismayo ni kucamba so Karasini tukiri ngaho koko murabona urugamba muzorutsinda
bisa nkaho muri ko muragwana na Afrika yose ndetse n'isi yose. Ibona bigambi kuva kera bwana Musasanguzi njengwanye nawe utari myaka 30 irashize. Uruko abangaba yo ntabwo ari wari kuduhenda ntabwo ari baduhenda ahubwo bazicuza n'icyabaza. Twatutangije imbundi 3 none ubu dufite ibunda birasa kuri biranura n'indege ngo niko bazadushobora. Harakawodi unawiritse inzira ifite ubuhangange bw'ikinyeshamba umukuru w'inyeshamba sekuru z'abazarene yego n'abakabuta kubera ikiradiyo cabo cyo nafashe harimo abazungu baruta icyingereza icyo cyingereza ijambo numvise ngo ni thank you sinakakohereza kareresa ayo nayumviza ayo mareresi yego Kagame azicuzima kugiye kisi umwami ariko nyuma y'umwami hari undi mwana. Rero abantu harimo aba muri Eritrea nabo muri Ethiopia babita barwanye ngo muri TPLF. TPLF yo Tigray People Liberation Movement. Kumva yego so karasa gikamyasiro muri Eritrea bo majaruguru Eritrea hakuru biberwa rwanduza rwa Ethiopia na Eritrea nabo baje bafite imisatsi wagira ngo na amarende bego utamenye bameze kundu kagira ngo bese abanyarwanda u Rwanda rwaye kuzuka kw'abanyamahanga. So mwene wacu nagamba nuko umuntu wo muri RDF nimusoje kugamba ngo M23 mujumura gamba RDF reka tubandanirize ngaha nyene twumvise ko muri Nord Kivu hari ubundi handi hantu bisa nkahabere intambara asinzi mbari kuri axe ya Rubaya wo bitubwira ko neza abantu bakabyumva ngene byagenze. Bo indambara yabaye mu rukerera maze kubyumbana ne muri direction za vere Rubaya numva ko iwanje hagiye gutegwa bo na Mutayomba yari miti mingi noneho abantu bombi harashakishwa kuko bazi ko no hategurirwa ibitero byose baradeburda bamaze kudeburda baza kwataka kwa abantu kare ntabwo hatakwa ubwo rero mu rukerera baje bariyahura nukwiyahura cyako abaturuka ahantu bita Mikero Muhayigwa abandi bamanuka muri Ngokwe ngo baje kuzingira basara twabimenye kare kubera iriya radiyo mvite umuntu uza Umusasanguzi nuwabo nafashe ni waza gusobanurira umutunga pisto kugutwi asegura ijambo kuri nawe wabuzarene okay dusana bitangaza rero ati baturusaba noneho hari ahantu bageze ku kagezi kitwa Nyabukerere aho ngaho niho twamubereye niho hantu hinjira mu matwari y'iwacu binjira gatoya ego ubwo aho ngaho ari umugezi kuri ibiti 3 kandi muremure hakubita imbwa y'umunyarwanda n'imbwa akazi ariko bari baje afise imbwa bari bazanye imbwa nizo mwakubise nibo nitimbwa kubara bayandagara bakwa twagira mwaje muzanye imbwa weya n'imbwa ziranimbwa n'imbwa akazi zose bazirekanye zigeze kurugo mugezi rero mu mugezi ufite uba muri ibiti bw'Nyabukerere ibiti 3 ya upenda adidimanga ewe witwa bakubise imbere n'inyuma bamwe biroha mugezi abo gatwaye imbunda zo twafashe bafite imbunda bita PKM ni ngogo ifite hasi urusiga rumuke ari kwirarasi gatsindwa n'Imana ariko babuje nuko babaye naho detangire ibaze kubufite ingoho ukabirwa naho detangire nyatsari karasinyi ka myasiro tukivuga kuri ibinyene je cangira ikibazo ndakubaza akenshi twamatiko turumva hiyo muri Nord Kivu cyane imire wazane ndikira ko rikorwa bidasanzwe nkuko ndetse nawe giye kubitubwira kabisa
uvuga imigabo canke ibidasanzwe Wazalendo iriko irakora, ariko tukama twumva yuko Wazalendo yagerageje kugaba ibitero yegereza canke isugereza Rubaya, mugabo gushika muri Rubaya bikaba vyarabaye novuga yuko nk'amaganga y'inkoko. Mwebwe ibintu murabona kutumura ko muzohavana mushika muri Rubaya canke muzoguma mugenda mukora igitero shuma musubira inyuma? Icambere cangira ikibazo icambere ni ikihe? Mbega iyo Wazalendo muri ko murakora ibikorwa vya gisirikare ngaho muri Nord Kivu, muba muri kuri objective yo kwigarura agace muba mugomba canke ni gutesha umutwe mu adversaire canke ubu bafisa ku gace muba muri ko murashaka? Ingambara igira imikenyero yayo. Aho turiko turagwanira ni basokuru ba mama wacu bande bande. Noneho urabara yugama muri Rubaya Wazalendo tukiri. Ku buryo ndandu umuntu washiduka ngo aratwara ibiye by'agaciro. Ibyo byabaye interesi mbibishoboka, Rubaya twirimo tibanamo n'umwanzi, ariko twece tubara gukora kumba anu trans abaturage bacu baragwa. Kumva? Ego. Twe tugenda tubagabanya gake ingungu ushobora kwitahisha amazi, ingungu ushobora kwitahisha kayiko, amazi zashiramo. Bigufasha igihe. Ibyo kugambara ngo Rubaya kugeza ngubu ni zone netre Wazalendo kirimo agace kandi Rubaya. Nitwe Rubaya ni nini. Wenda ko muzi kumva Rubaya ingana. Turavuga ijya centre bacukuramo amabuye y'agaciro. Muri Rubaya bamwe bafite kimwe cya gatatu, abandi bafite bibiri bya gatatu bya Rubaya turafite. No ku birombe ndango utayishobora kwakinira. Ku birombe ndango utayishobora kwakinira kubera ko bahabaye zone danger, ku buryo abaturage bacu ni baduha amakuru natwe ubwacu tuba turimo. Urumva niba bafite kimwe cya gatatu bafite bibiri bya gatatu, barabaje kudeburira bakaja gutera iyo pfo mu mashamba. Kandi Rubaya ntabwo ari mu mashamba, ni mu giturage. Nabo baje kureba aho eta majoro ziri ngo ariho bagaba ibitero, kubera ko bazi ko ibitero aho tubyorukagiza. Bakubitwa n'inkuba rero, babona ico imbwa yaboneye ku mugezi ke kuvuga. Mu kurangiza Karasanyi ka Myasiro, kuba tudafata Rubaya ngo ibe programme ku maresa ku biti, iyo turayibikiye isanisa. Ego. Karasanyi ka Myasiro nga kwa kundi inzuki. Ego. Inzuki kuziko ndazibona urazirika zikabanza zikigira mu musinga zamara kwirika mu musinga ugahitishira mu muri shazipfiramo. Karasanyi ka Myasiro usukama amazi gashushu kuzigira zamura umutwe ukayipana. Ego. No Karasanyi ka Myasiro turangiza kino kiyago gito dukoranye, harabavuga canke hari amakuru agenda avuga neza yuko kandi urazi ko urukurukura ariyo nkuru inguvu Wazalendo ifise no munsi ari FDLR. Ico kintu akivuga kwiki? Hari amakuru ariko aragenda avuga yuko uno munsi inguvu tuko turabona Wazalendo ifise ari inguvu za FDLR bijya bavuga ko yakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda 1994. Ayo makuru yo barimo barabasikaye ba FDLR mukorana muri Wazalendo, bimeze gute Karasanyi ka Myasiro? Rero iyo bantu babonye ariko n'ingo tezumva ko FDLR ifite kurusha Wazalendo kukitemera ngo iganire na FDLR. Kwe turakora ibitangazo bakagira ngo n'abamenyeshanyi ibaza kubera ko ubutaka twakiyeho ni gakondo zacu dushaka. Ntabwo ari gakondo FDLR. FDLR yaje imbere gute? Imbere y'umukongomani umaze imyaka 30 ari guhangayika, kandi umaze imyaka 30 ari kurwana, nzico ngwanira FDLR yaje kunyitanga imbere gute? FDLR yaje kumuhoza Kongo ni mu Rwanda. Ibaza yaje kurwana mu Rwanda. Nguvu afite ari kurwana muri Kongo yazijanye mu Rwanda. FDLR ize kugwana mu Rwanda bayige ifata igihugu. Ifata igihugu nshaka gufata Kongo, si Kongo ni igihugu cyabo. Bo Karasanyi jewe vraiment ndashima cyane uburyo Wazalendo muri ko murakora. Hari n'abantu jewe twanashwanye dupfa ko
batariko bahereza Wazalendo amashugwe yabo. Kwanza cengirwa ko nsaba abantu badukurikiranye muri kino kiganiro baduze like abakunzi ba Wazalendo. Ego n'amashugwe meshi. Inkotanyi zireke kugira like mugabo zitange share kuri bene wabo kino kiganiro baze gutukana mu kiganiro kuko nivyo bagemewe. Kubera ko niko musanzu jemba bazwa n'ingene ntabwo tubasabye amahera ntabwo tubasabye gushikira Wazalendo mu Kivu umeze kuri rero ko mu Kivu twigeze dusubiranamo na FARDC nta na rimwe aho rero umbabarire gato arimo umuntu wishwe n'inzara umbabarire gato maze iminsi ndiko nshwana n'abantu kubera ko ibikorwa Wazalendo ikoze babyitirira abandi bitewe nuko Wazalendo ntabwo bayiha ubushobozi ifise barayisuzugura Wazalendo bivuze ngo byakagomba kugira donc Wazalendo bakagomba kuyiha iteka ryayo nabende gihugu bahagurutse kugira ngo bagwanire ubwigenge bwabo birababaje rero kubona umuzarenda ariko yitanga yita ku rutare no kumabuye ukaza wumva umuntu yadutse ngo ngijya si Wazalendo ngo ni FDLR FDLR Rwanda muri Kongo FDLR muri Kongo irondera ivyo karasanye abajiji exactement kiwe musanzwe hariho nibibazo tutaba tugomba kubaza Abazalendo biba bigamije nko kubata mu mitego itandukanye biba bigamije nko kubagusha so reka tumushimire cyane Karasanye ka Myasiro ku mwanya aduhaye ariko bwana Musisanguzi akajambo kanyuma muri 1996 nari mfite imbundi 3 n'abakwanyi 8 1996 bashize imyaka ingana muri 1996 na gatandatu 36 zose zabaye kimya amani kwetu zapana Karasanye ka Myasiro bakoresheje uburyo bwose ngo tinizakoresha uburyo zindeka abagore zindeka amahera byose birananirana ejo bundi kishoje deragari ati Wazalendo muri Masisi Ruchuro Walikali ageze muri Kivu ndago yagambye territoire yakabina muri Kivu kutatangire kuri territoire de Masisi Ruchuro Walikali agapueta ukozi ikintu yakoze kigashoboka kabira waratuzi ikintu cyatumye mu matungara yari utangiye kutuzana ngo dufatanye iyo mpamvu bamwishe no Karasanye ka Myasiro ndumva tuyagira ibintu byinshi kandi byiza cyane dukundiye tubanze tukwike banure gato kubera ko ndibaza turogera gukenera mu kanya gato ariko turashimye umwanya uduhaye murakoze bwana Basasanguzi kundi kiganiro mu tange n'ahandi abantu bamenye ukuri uko niko kuzatuboho komera cyane yes ndibaza mwumvise intahe ya Karasanye ka cyangwa ibivuye ku mirongo y'urugamba aho byabereye ofeti nabwo zavuga ngo n'umunsi ngo twabwiwe ngo nabari ku mirongo y'urugamba ngo abene igihugu ngo bahunze uno munsi duhuye n'uwari kuri front line ndetse uri aho byabereye ndibaza abatari bake mwatawiye kubwiye impamvu Karasanye ka Myasiro aciye atwihamagarira ubwiwe ndetse agatanga ubuhamya cyangwa akabicabona cy'ivyabaye kuri uno munsi ariko bwana Musisanguzi twari turi muri Kavumu dusubireyo gatoya utubwire uburyo Wazalendo ishobora kwinjira ntawe uziye yaciye nyamba bagurutse nyamba banyise nayo ntawe byonzi binjira muri stock ngo yibigwanisha batoramwe ibyo bashoboye gutwara baratoranya ibyo bashoboye hama ibindi baraturira iyo fenomene yagenze gute reka nkubwire ikintu kimwe bakoreje iyi strategy mu bisanzwe urabona uyu mwana agiye muri maternelle ya mbere agitangura ishuri burya we yibona kare muri kaminuza kuhaje nyinshi cyane uko yavansa niko agenda abona yuko ikizere kiba cyinshi cyane voilà haragera igihe rero urugero ashikako akabona ko atakintu azi ashoboye
akavuga ati Burundi agomba kuba no kwicara nkiga sinuzira mwana muri maternelle uvuze ngo umufate ikara mu mwigisha ahubwo ashaka kare wakwigisha akwereka yuko akurenze Wazalendo tugiye kuraba ingene bagwanye kuva mu ntango y'izi ntambara n'ingene bariko baragwana uyu munsi biratandukanye cyane gose biratandukanye kare sinzi yuko ari amareresi menshi baraba Umuzalendo wose yibona kari ari commando majaki yabari general yibona ko akomeye ku buryo aronse akaryo arasamwo M23 ntiyita ku vyononekara we yita kuri cible nkakumwe Kagame ameze bambone yaramutabira agaca yiruka atitaye ko abene gihugu baraho yamurasiye baza kugira ikibazo aba M23 cyangwa se baradef baca baza bose bakababoha ngo ni muri mwebwe mwaturashe hano muzandi yamurashe yigiriye kera mugabo uyu munsi rero ikintu Wazalendo bariko barakora banatumiye hakiri sana bariko barakoresha umuto cyane bariko barakoresha ubwenge cyane bwinshi erega baperereje bamenya makuru yuko muri Kavumu n'abasirikare bahari bobaboha bakabajyoza kuko benshi bagiye gutanga imisada mugabo n'ubwenge baca barabukoresha baravuga bati aba nubwo twobajyoza ntabwo dufise capacité zo kuhaguma ngo tube tworinda ramforo zabo zoza kubera bimeze uko rero reka tugende twonone ibyo bafise ntaco kajayo vyonone kajayo hama twigire baje ne batuvyonga turabarasa beje kubarasa twibandanirize twisubirira inyuma ndiko exactement Wazalendo citoranya iragenda irashika muri Kavu mu kibuga c'indege ca Kavumu iradobera bashitse baratoro ivyo bashoboye ibindi babihumuriro hejuru yo kubihumuriro baciye batanga itangazo ku bene gihugu yaba unyonga bodaboda yaba umumotari cyangwa umwene gihugu nta wemerewe kuja mwibarabara ava ikiringo batanze wibaze kari kubera iki ntabwo Wazalendo hari igitero ateguye muri Kavumu ihibambewe nuko isanzwe iziko RDF iyo bayikomye mu nkokora ikizinduka irondera bita kwimfane Wazalendo rero yashatse gukingira abene gihugu kugira ngo nivyashika bakaza kurondera abo bazota kwimfane baze bihurire na Wazalendo ubwabo atamwe n'igihugu abirimo bivuze ngo umwana gihugu azobigwamwo ari mwibarabara uwazoba apfuye yizi azoba yanjanjwe gupfa wizi zumbico rije ari we yahuye wewe meto wanyu batanze imburi babwiye bati ejo gushikira ikiniki ntagire umwana gihugu azoshira icuma ciwe mwibarabara waba uri umumotari cyangwa ukora iki cyangwa uri muri mpunzi sora isuka uzugume mu nzu gushika sasa hariho Wazalendo yababuriye kandi ikuburiye ntikujya nuko wana musanguzi umwanya si muto kabisa unkundiye dugire ko n'amakomantere ndabona amakomantere ni menshi cyane ari komantere mbona uyanditse ngo nicyumviro Yohani Maria kundana yanditse ngo ndabaramukije basesango cyumviro canje mbega bajya ba M23 bishikanye ubu bari hehe mubwire FARDC ntikora ikosa ryo kubashira ku rugamba kuko murazi ko ari abagambana yeshibozi barabishako aba ntabwo bari bakiri ngaha muri sisi hari byo aho baca babegeraniriza no kundi yavuze ati Ciyombo nawe abitanguye vuba kandi yaragerageje cyane Imana imuhezagire mu duha makuru ya FDL ngo yandikiye Ciyombo bahagarike imigwano yes ubu wandiko nararubonye sinzi ko warubonye n'umuntu yanditse bavuga ko sinzi ko ari original cyangwa atari original FDL ngo yasabye gushyirwa nishatse kugira ngo bijya ni OG igomba kwitahira none bagomba gutaha mu Rwanda bijya n'ivyo ego none Kagame azobakira happy
batamumenye umutwe nazobaje afite izi ntambara zo muri Kongo zirimo amacenga menshi Kagame kavuga ko FDLR arico kibazo n'abavuzi bafite twebishize Rwanda hasi ego dutaha twakira abakongomani tubaha amahoro bisigara amahoro twititaye atawapokea none kiretse no kubakira uremba ko yo vyemera kandi arabigenda guhiga abazosubiza guhiga yo bandi naho cugari nico kibazo rero ubundi yazati uyu ari mu bihugu vya kure uyu Français Nibaruta amusesanguzi na kodi siye tunachoka akakazehe kweri nyimbari akajini ntivyumvikana ingene utwo tugabo batwica utundi tukishikana ariko ntibaduhere ubwo ntitwatewe n'ingabo za Rusuferi isu ico kibazo Rusuferi yambitse umubiri w'umuntu bo c'est vrai aba bagabo byo kuraba ingene bakora franchement pahara barafise n'inguvu z'umwijima barafise n'inguvu z'umwijima kabisa nico gituma abasirikare kenshi b'u Burundi bagiye kuri front babanza gusenga baragize Imana kuko barazi neza ko baba bagikugwana intambara z'umubiri n'iz'umwuka n'iz'impemu cyane gose kubera ko bo muri zino ntambara bagwana wao wanatoa kafara baratanga ibitambo baratanga ibimazi urumva rero urinzi ubona umuntu atanga ibimazi kandi tuzi ko ikimazi cyatanzwe kera cyasimbuye ibindi byose umva uca wumva iyo bari rero kabisa twaratewe n'amadayimoni musenge mukovye n'amashetani français ko biri kabisa ndibaza yavyuze indege yabaye igitambo mukomere cyane bazarendo tuko pamoja kutoka Dar es Salaam Tanzania hello guys komera lamba twabikoze neza cyane ubu wadugije like hatunga Imana Theogene ayanditse ati mufite ingenga bitekerezo mwe mukunda kuvuga moko kandi muvuga genocost ambabarire gati umuntu gucu ndamubwira sivyo kumbure twebwe tubivuga atwita intera hamwe akatwita aba FDLR akatwita imbonera kure agahita naduha n'ubwoko bw'abahutu niko cyo ndamubona ko ari kuvuga ko turi donc dufite ingenga bitekerezo ego ariko se bari abantu bose babatutsi wanashaka bahoze muri RDF bakayihunga bamaze iminsi bariko basemerera berekana imikorere ya RDF yuko ari gucanishamwe abantu atakindi kintu bagamije nabari bafite ingenga bitekerezo Theogene nagaruka twisuri nabari nabari bafite ingenga bitekerezo ahubwo abanyarwanda bazosanga bararozwe mu mitwe bafise bararozwe mu mitwe babashira ko uruhumyi rubabuza kubona aho ibihe bigeze urumva sinzi ko karukano gataho ndagataho ubundi kodi hari migani byari Imana ngo ari yabafutse n'ishashi sinzi ubundi nawe ngashazana igunira ahantu sinziketse kukumva ubundi hari ibintu mu by'ukuri bibabaza iyo ubyibonako ariko iyo ubibona ku bandi ukabona umenga wona biseka cyangwa binakunezera nkwereke urabona umuntu ariko ararira yikumbagaza asiriha urashobora kuba wiseka cyane mugabo ntufate umwanya ngo uyumvishe uriya mu kibanza ciwe ni igiki kimutumye arira ku buryo asiriya ntuciyumvire mugabo ugiye kuraba ukabyihindukiriza ko ugasanga nawe worira ugakoma induru ugasiriya nk'abandi ibi nibyo Kagame rero yeretse abanyarwanda hari abo yeretse profile y'uko bo batagomba kubabara ahubwo bagomba kunezerezwa n'imibabaro y'abandi bakibagira yuko byose dukora hano ku isi tugomba kuzoyiva ko twabyishuye maripo ni hapa duniani hapa kabisa nimwibaze ngo muzobyishurira mu gice mu kuzimu nahanyene ivyo rero muce ngaho mugahendwa ngo ni ingenga bitekerezo shauri yenu hazogera igihe n'abandi bababwira ngo izo ni ingenga bitekerezo ubundi ubonye umuntu ari kararira wakagombye kuraba ikimuriza kugira ngo nawe cyo kitazokuriza uba yari cyo wotorera umuti
ukagikemura cyane gose niko bimeze kibandanize maze nukundi yavuze ati abo Basomaliya ngo wazaniwe ngo nifata uborobe ngo ibage ubundi yavuze ati bayita indero yo haziko cyangwa indero yo haziko merci beaucoup none Abasomaliya konzi bafite intambara kandi abarundi aribo bariko barabafasha bakaba bazi muri Kongo nta bwoba bagira iyo bariko bagwana nabo bagwana ibaze kwiyahura ngo umugambo wa FPR inkotanyi amafaranga yabo yari muri Banki Mondiale ngo yarafashwe canke ni nyamakuru y'ibihugu ibi nivyo si ya FPR gusa harafashwa inganda harafatwa n'abantu personnel komera bona musisanguzi nayo bwana Kagame yabereye umwana mubi akarere ni gute mutigute urumva ko yahamagaje abasoda bibindi bihugu na cyane yitwaje ko birongowe n'abatutsi hamwe n'abarundi bayipfiramo akoze cyane undi yavuze ati kamera ngo amasekera hangi ku murutaro baragenda buhoro naye handi haranyerera musesanguzi komera intambara yo muri Sud Kivu byari byaravuze ko izobagora imvugo yajanye n'ingiro izo mbwebwe ni ziyabone undi yavuze ati ndabahaye mwiriwe none abo Basomaliya bishwe byifashe gute none nabobonye bishwe Karasanye Kamyasiro yabyishuye neza icyo bigaruka ko bari kwaratubwira tumwitabe Karasiro Kamyasiro uyo yanditse ati Claude abo abanyetiyopiya batanguranye n'iyi ntambara iryo banga hari ari twibiye hari uwo banetralije bagifata Goma na Bukavu hari wavuze ati kumbe tugwana na Afrika ya ruguru yose ati twararamvye ni muri kabisa uyu nabagize ati u Rwanda n'ukuzimu guhuriramwo n'inkozi z'ibibi zose ni gombo ryagutse wundi yavuze ati iburunga neza na neza muri Makamba tuguma tubakurikirana ariko mutubarizi igituma Kagome aguma azana abana ku rugamba niba abafatira ibihano byo kujana abana badakwije imyaka ku rugamba mukomere Karasino Kamyasiro arantwengeje kabisa umuntu arasanye na otani imyaka 30 akaba ari muzima n'igihangange yavyumvise musesanguzi usanga abo Basomali baza bari ku ruhande rw'abagurano b'abashababu birashoboka usanga ari byihebe Kagame yahaye amafaranga kugira bize kumufasha urugamba undi yavuze ati aba barengero barateguye akarere kuva mu 1955 Idi Amin igihe yereka isi ko abirabure ko tugishoboye rero imigwi y'abaterroriste yose iyo iva ikagera kubera ariyo yabo bagira amaselection babajana ahaba kinini carabo uyu mwene wacu Mutabazi Walter yanditse ngo umuryango mugari ndabaramukije kandi twibwirize gutanga like merci beaucoup ubwo nyine abantu twibwirize gutanga like abantu turi kumwe mu kiganiro African Visionaries yanditse nawe ati ahaba hagezweho ariko rero abasoda buriya bazobaherana kuko ibice bafisemwo intambara ni byinshi kandi abasoda babo benshi baja kugwana batazi objective z'ababosi babo Ukraine, Irani, DRC, Mali, Burkina Faso, Sahel yose murumva yuko ibintu dukomeze undi yavuze ati ndaryohewe na Karasanye Kamyasiro aciyaza ku murongo turamuramukiye cyane nakomere ku muheto akubite atababarira merci beaucoup twibandanirize Eri biva kumana yagize ati murakoze ku makuru kandi mumpere wazarendo kuhaje nyinshi cyane gose undi yavuze ati musesanguzi ntabwo ari drone imwe gusa y'u Rwanda yarashwe ni nyinshi zarashwe
murakomeze cyane undi avuze ati ndabaramukiye mu sesanguzi iciyumviro canje mbega burya ba M23 abishikanye iwe wayisomye twayisomye ninde atarashirako like ntimuyisubirane inyuma yisige uyu ni Kenny aguma bibutsa kwamushirako like Igo Traore agira ati none vraiment ikibazo nk'ico ngo ingufu za Wazalendo ngo ni FDLR ubwo bwenge ni nyabaki no ibi ni bazo benshi bavuga yari karavuga ofite yabonye gusigura bijya Wazalendo ikora operation bagabishira abandi bantu exactly nuko ndabona commentaire ndabonye J3 yadugije imitima kumera cyane mwene wacu J3 ba Fares Banda n'abandi benshi tubashimire cyane ariko mu kurangiza vy'umwihariko mu nkundire umusesanguzi tumushimire cyane wiganiro ciza dushikirije merci beaucoup Cody de Black ariko nanje ndanagushimiye kuko dukoze iganiro kimeze neza cyane cyashimira cyane wose wadukwemera ikiganiro we watanze intererano yawe mu bice muri commentaire we watanze intererano yawe ukoze like ni byingenzi murabizi ko tunabikunda cyane turizera neza yuko twongera cyane tuzongera mu bindi biganiro ko murabizi neza yuko twama twari kugira ngo dushobore kwashikiriza buri kimwe cyo kiravugwa buri kimwe cyatiye amakenga ndetse nikidasanzwe dutegerezwa kubashikira aho mudashikana amaso kugira ngo turangure ico twiyemeje kada bike banure abatari bakenda bifuriza ijoro ryiza amani nabo ari ku murango tubifuriza umurango mwiza abandi akatondo keza Ivana naho uherereye bye bye.